Chaka umutipa atekanye umuboga kandi ashoboye kugwanira wiwe watera kuko nayo nababajwe. Ikintu kintangaza cyane nuko Yves atekereje cyane agaca aja mu bintu byo kugwana cyane. Yves kweri iki fait je nkina kung fu ndakinye imyaka ku 16 nagiye mu Bushinwa niga bro kung fu Shaolin Temple uraho atagufasha ikintu na kimwe atagutera n'icyumviro ngo fani ibi bintu fake karajyana abantu tuba twarushe dukuri n'amafaranga yacu yazohotse duhanure mu rufasore he kandi mudushikira atagutukana umuntu adusengere munye yuko ivyo muduhanuye bidakunda mudusengere kuko turabana yego na cyane. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibaza na bishamvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira nabwo bakunzi ba Buja TV. Hama ndabwira yuko 2020 nkuko nabirabibwira 2020 izoba biri umwaka mwiza mwaka w'imigisha. Hama nkuko nabibwira kandi nuko film Nobela muzo kwa muyisanga novuga link yayo ku biganiro byose muzo mubona kuri Buja TV ngaho nyene kuri description bavuga kuri description. Okay, ngaho nyene munsi. Fani bite Fani? Sawa. Biraza neza? Yves bite? sawa. Biraza neza? Yves n'ubwambere bonye Yves twenze ko Yves twengaga ke Yves ko udakunda gutwenga Yves. Niko bibereye. Yes uruvuga ni Fani ari kumwe na Yves batuzaniye reresi kumbere reresi yazanye majambo menshi abantu bari muzi musanzwe muzi ko Fani asanzwe ari mu célibataire hamwe na Yves mu célibataire nyene Yves mu célibataire je suis marié tu es marié OK ni Yves bari bazi ko rero Yves yasambuye urugo rwiwe kubwa kugudwana na Fani ko amafoto menshi twabonye bari kumwe na Fani bagize ubugeni kumbere rero ntitwari tuzi ko ari reresi Fani twari tuzi ko bagize ubugeni icyari cyatubabaje nuko utari wadutumiye Fani ibaze bro ariko nokora ubukwe ndabatumiye we nukumeze nuko wabaye ubikora nivyo kunda imbere ko haba mariage kwaze kose publicité mariage publicité zo kuyigirira publicité mariage sigene ko ari umufanzi wanje n'umwazosiyo tugira ko ari mariage yawe bimeze gute mugeni bwa jani tuzoyo kuyora azobimereje izobera nkano bameze gute oya ntavyonzi cyangwa nkabijye nyine twese kumwe na Yves turaza kumenya byinshi kubyerekeye Yves mbe mu rugo rwiwe byagenze gute mbe madame ntiyafushe ga Yves yashitse muhira ho nakabera buri kwera uyu yakwegeye telefone yagumye acana ko agoye ati byo numva nibiki bibaza shubu dushaka kurongora twe ibibazo byagumye ari byinshi ni byinshi cyane ko finalement on yagumye basigurira baragira barabitaho ushoboka amaze kugera muri movie industry hari ibintu bimwe bitiza kwandika ariko munyuma baravuze ati Yves yari mu reresi ateka tima gace gasubira hahandi ye gaje baciye bumva nyene barihagaranye ati baravyakira Fani urabona ibyo bari wategere kumva Yves ko byari byamugoye oya sinari nakoze cyane kuko madamu we yarabizi yuko turiko turakinana ariko ategezwa kubaza ko arabonye umenga ibintu byinshungi byari byagiyemo yari twari bimwe bya batoto nyene bica birerariya ariko ucugire bya grave barambara ama costume Yves aragusoma babirefuje yasomye ayuma gusomye ngaha naka kandi bisaje nyene urumva sinaciye mu makosa kuko madamu we yarabizi ko turiko turakina kandi ifo ko filme ubu twarengeye gukina za filme umenga ni mashanje yego ifo ko tweko kumenga ni vya vrai yes kumbure waragerageje kubibona ku mafoto nawe urashaka kuba waravyibagije uravyimvira ko byinshi ati mbega Fani vyagenze gute Fani mu muryango gute nibakwaje jewe avanye ko amafoto asohoka naramubariye mama ati je ndazi yuko umusiza kuronka ama apele menshi buge rero rabifoto acabwa go cyangwa nonye ni noya noya breva ndabije ndayikubikubara gati siwe hama nyene urumva naho buke asha yaciye hatari nyene amatelefone agumacana cyane ako macana ko abantu bose kubera gutatumiye akura umwana mubi ni misere nayo ngo kumbe none ko mutabivuga nagiye nyene
tine wa undi yarafise agatima ko kuvuga ati kumbe naratanzwe na ibyo namenye ni mugahizi bisi ndavuga ati wabisije n'ababeshyi imitima itisubira hahandi nyine sazo imitima isanzwe yibera kumbere ni filme batubwiye Fani yatubwiye ko ari filme yitwa Urugendo Part 2 parti ya mbere yaraheze iri kuri YouTube channel yitwa gute Fani iri kuri YouTube yanje Fani Lavina official kandi ndashimira abantu bose mwayikurikiranye ukuntu mugenda muyipataje kuko yarakunze cyane ubu igombishikana hafi 150,000 mu mezi 3 gusa 150,000 Fani biko biraza Niko bwambere urira Fani ati bizogenda gute kumwe na CK tiberi mu mitwe uko biraza ko biraza ndabishimira Imana kandi teteye ko n'ubu nyine bizobandanya biza hamico nosaba umuntu wese bibakunda ibintu by'amareresi ashigikire Yves ashigikire Fani kugira ngo ibikorwa byabo bashe kubibona ari benshi nyene gafani yego cyane Yves nawe usanzwe kugira ibintu by'amareresi urafise YouTube channel nawe irahari Shifu Yves maze gushira ku film ashika kuri 3 Shifu Yves film ishika kuri 3 ya mbere umutwe w'inkuba partie 2 partie 1 umutwe w'inkuba partie 2 twakinye kwa Gahanga justement yuko munyene mu Burundi abantu bataramenyera ama action film zo kugwana nyene kubera yuko bafise ayandi ideology ugasanga nyene byo kugwana ariko bavye muri movie industry isi yose usanga byerekeye amafilme d'action ariyo ashobora avance mu bindi bihugu filme d'action usanga ziri imbere cyane nga mu Burundi mega turacazikurikiraniza abarundi nturazigera ku rwego kuziraba cyane nuvuga Yves umuntu weba yifuza rero kurikirana izo filme zawe sange kuri YouTube channel twibutsa yitwa Shifu Yves yes kumbura ugende kuri channel yiwe Shifu Yves ugere subscribe like comment na share kugira ngo ibikorwa byiwe bashe kubonwa n'abantu benshi batandukanye na Fani Lavina naho nyene ugere subscribe like comment na share kugira ngo ibikorwa byiwe bashe kubonwa n'abantu benshi batandukanye bari mu mihingo itandukanye yes ni igikorwa rero byagenze gute Yves kuba Fani yaraguhamagaye muri ireresi yiwe wabyakire gute byagenze gute nateye agateka kubera yuko byerekeye filme mu Burundi ko dukorana tugateza imbere filme uravye bakungena abandi bariko barakora muri Tanzania filme yabo iri ku rwego rwo hejuru diduga ni akubwira ati yaravyakiriye neza cyane kuri ki wamwimvira ukorana na Yves Gafani icyo mbere nashaka muri mwisura nari nahaye filme yanje nashaka umugabo ameze nk'umurwayi nashaka umutipe atekereje nyine bandanya nashaka nyine image y'umutipe nyine atekanye bugari shirako nashaka umutipe atekanye kandi abe ubesho n'icyo dushaka Fani kutinya abantu bakene kumenya ukuri yes Fani natubwize ukuri umutipe atekanye Yves aratekanye nkuko sazo mubibona muri filme muri imagine aha filme yaje ndashaka umutipe atekanye umuboga kandi ashoboye kugwanira wiwe watera kuko nari nababajwe mu gice cya mbere nari nkeneye ubundi nyina cyangwanira cyumva da ubyo bambere rero byagenze gute resha kumenya byagenze gute ubyo bambere yarakuskora shaye urindira gendura bifilmu birabe tugire Fani ushaka kuraba ujya wa mbere uko byagenze arashobora kuja kuraba filme amakacha uko byagenze nabanze bazagira subscribe kugira ngo niba ishira ko azuca mu bambere bazumubazo ira yego mugari ko na coming soon ashobora kubararaba andikacha yibwira birimwo ukuna kubitwa reka kumeresha amabanga mutafurahi sana mimi mwenyewe nilifurahi sana we tena Yves nimba atari banga Fani akiri ngaha nyene Fani wari kumufasha canke ari mu bintu bya business icyambere no guteza afite promotinga film kabiri naho nyene no kuguma najyazina kuri kina nawe nyene abarimo agateka y'izina ryawe rimenyekanye ariko Kameme nawe iriya iteri yave Kameme yateza ko harimo na dukeye basi justement il faut que si c'est pas n'importe quel film ategerezwa kujamo filme uraraba urashira ku mundi agati iyi filme neza kuyijamo iyi ntasha kuyijamo bivanye naho umuntu yigejeje n'ibikorwa umuntu akora bivanye afite Fani afite izina kugira hejuru ukora nawe nagateka ari benshi babyifuza c'est sûrement yuko umuntu atari wari wese ategerezwa
kumenya dukina muri film cyane kugira ngo nyene urumva en fait on garde aussi novuga honneur y'umuntu hama nyene na jazina ndiko ndakomenya film ifoko ibikorwa bya film ndiko ndakora bigira jazina bigira byubahwa bihabwa agaciro hama kubera hari umuntu ushobora kuba ari kwarakina ugasanga bijya muri iki akaja muri iki yego nubwo ashiramo byiza cyangwa agashiramo bibi usanga amagenda aduga manuka yes Fanny rero kuba warashimye gukorana na Yves warabonye yuko ariyo avantage kumbure mushura kugezanya cyangwa filime irashobora kuzana uburyohe butandukanye na zazinzi waratumenyere Fanny cyane gose cyane kuko urumva nkuko bivuze Yves arafite izina ryiwe muri filime nanje nuko nyene umva abafanzi biwe bazoca baza nayo wanje bazoca kwa Yves uko ari bya ndingine muhana gutezanya imbere yes ati rero filime rero kubwa urabona ko ari filime nziza naho tutarayibona ariko ku muntu bayifuza gutanga amanota aragende kwanza kuraba trailer kuri Fanny Lavina kuri YouTube channel yiwe hama Fanny nifuza kumenya ati mbega iyo filime imeze gute itandukanye na zazinzi tumenyere ngaha aho bitani ashavuga gute nuko nyine urumva omegeye mu biseri gose nanje ndiko ndakina wamenga ni vya vrai sinibuka ko ndiko ndakina twese nyine twakinye neza vraiment twakinye neza amanota ashasi namwe muzayadaha mwumva nibaze ko ari ico cyambere ntivyoneka ko turiko turakina twari serious cyane twakinye twese turi muri mood muri mood ego nibaza ko ari ico lakini naco nuko filme irimwo abasaya batandukanye mu mafilme bamenyere ngaha mu Burundi nka Yves uramubona harimo na Chris yo muri Ihuriro TV harimo na Lionel baramumenyereye nanje urumva nyine na Benduwayo donc abaje mu gice ca mbere n'ubunyi barimwo benshi kandi bakunze yes turumva yuko ari filme zoba imeze neza cyane kuri niveau yo ngaha mu Burundi kunuvuga kuri gwagwe gutumenyererwa amafilme meze ngaha cyane ngaha mu Burundi na cyane n'abanyamahanga barabishika bakakunda filme zo ngaha mu Burundi Fanny none wowe wama wifuza kuzokwa mukorera ngaha mu Burundi cyangwa urifuza kufisinda kuzogushika ahandi hantu uvuga gwego mpuzamakungu je nizeye yuko n'ubunyi bugura imipaka ariho igikorwa mfise hanze y'igihugu tutazi igihugu cyari cyo ariko urafise igikorwa hanze y'igihugu yego ndagifise imipaka bayuguruye ariko byamaze gutungwanwa byose amasezerano byose unoze kuvugana hasigaye kuza gukorera yo gusa ni filime zemeze gute Fanny ibaza zazobaramuka zoyo kugwa niyo murekura ngo areka ngo gende sindabizi nzobimenya ntaco ikintu kintangaza cyane nuko Yves atekereje cyane agaca aja mu bintu byo kugwana cyane Yves kwereka je ndibaza yuko ni discipline kubera ko iyo tuvuze ngo les arts martiaux abantu benshi n'igisirikare kiba gifise discipline yacu kiga basanga biragenda bikafekta umuntu bikamujamwo usanga nyine abantu babona ko umuntu yitonda ariko n'amaprincipe Yves yakingire kumenya wari usanzwe uri mu karatmen cyangwa ngira taekwondo fait je nkina kung fu ndakinye yakishika ku 16 nagiye mu Bushinwa niga kuri Shaolin Temple bro muri Shaolin Temple uraguruka rero Shaolin kuba Buddha uraguruka rero mai kuguruka aramena amatafari bijya tugatwere bijya byo kumena byo kuguruka bijya by'ukuri bijya kuguruka no kumena amatafari wow murakora amafilme bibaza yuko hari montage bongeramwe akabijya hari n'ibindi nyene ushaka kuranga ugati ibintu ariko kubera ko utarabibona ugasanga birabaho hari n'ibintu ugati ntibibaho carrément ntibibaho yo munaraho yarakubiswe kweri muri filme ya Fanny ucigira amatsiko kwa Buddha urazi cyabura kurubaguruka yarakubiswe kweri arashaye ubogera mu bitaro Fanny yarabonye ibara nawe warutabe kumwanka kwera ubuzarire umuntu amutabira sasa igeze yakoze bamuje TV filme zimeze na cyane kumbure wayifuza kwiraba bazugire subscribe kuri Fanny Lavina kumbure umuntu ashobora kwiraba akayikurikirana kumbure umusho yishize ko Fanny uzoshira ko ryari Fanny nzishira ko nibaze ko atamisi 5 isigaye agiyeko eko twizere ko nayo nyene muzoyikurikirana cyane ko nizere ko hari abantu bariko baragusaba part 2
ego yo cyane ahubwo bifuza kuraba umuntu araho ukuntu yakubiswe reka ubu batangwa no kumwa ngo ntidushaka ko usibe gutwereka ngo amafishi ama publicité twereke filme yose ego nizere yuko n'abantu batangwa gufata mugongo ariko araboneka ubunye fani nta atari kirenga ego ndashima ubu turashima ubu ni bien buke ndashima vraiment ndashima yego turetse ipati tu nuvuga y'urugendo mbega nta yindi filme izotuzanira fani muri mwaka wa 2021 vuba cyane hariho iyo nshaka ko Louis Mars yoba yagiye abo Louis Mars y'abakenyezi ngome ndabasubire ko nawe nabonye ngome ndabakorere ko ndavyifuza mukarumva ntibirakunda mugabo Imana dukora ibyo twizeye ndagize ko dukunda Louis Mars ko indi filme yanje shaje ifilme zo bimeze neza cyane guess kumbure fani mu gusozera niki kire atumirira abantu kugira ngo iyo filme bazoyikurikirane kenshi ntumurira abantu kubandanya bakunda ibyo wabo babishigikira baduhanura eko banadukosora ako mu mvugo nziza reka urazi ucebuka kuburuhe wari ufise kibuka ukuntu witanze ukaza ngaho atagufasha ikintu na kimwe atagutera n'icyumviro ngo fani ibi ni fake karajyana abantu tuba twarushe dukure n'amafaranga yacu yasohotse duhanure mu rupfasore kandi mudushikira atagutukana umuntu adusengere mubonye yuko ibyo muduhanuye bidakunda mudusengere kuko turabana yego na cyane kubwawe rero niki kubwira kugira ngo filme yanyu bazoyikurikirane ku bwinshi bwa Yves je ndibaza yuko en fait nguko nyene afisa ama TV online bashobora gupromotinga filme urugendo ni filme izoryohera abantu benshi pas surtout yuko ama chaîne yabo azocarabwa n'abantu benshi azokurikirwa n'abantu benshi natwe nyene tuzoba turiko turateza ya filme ama bikazofasha wanashaka n'ayandi ma TV ari kubera atari online aho fete ama TV nkajya ma RTNB ashobore kugura ama filme yacu babigire officiel kugira ngo bishobore guteza imbere abakinyi b'amareresi kuko uravye abandi bose hanze ico baturusha no ko bafise ama TV bafise abantu bagura y'amaserie ugasanga filme ni kujya nyene itera imbere sino abantu bo kuri YouTube bonyene bakwiye hari abandi bantu badashika kuri YouTube baraba ku ma RTNB rero nkama cyangwa umuntu akayigura rero ushaka umuntu akagura filme fa akayigura agati ewa nashaka n'ibitegeko rya leta bakarishira ku ngiro yuko abantu bose batanga amafilme ku maflash cyangwa ku studio bajya bose baba bari barakora amakosa babimenya atari ikintu cyiza ko nka fani twebwe amafaranga dushiramwe mu gukina filme ntiyoheza ngo agaruke mu gihe umuntu ariko aratanga flash par flash kuko ikintu kiri digital kigenda nk'umuyaga hatabaye kugikingira kugira ngo bakingire 3D y'abantu bari gukora usanga amafilme turakora adaheza ngo agarure bamwe imbuto twashize yes watubwiye filme zarazigurwa mbega hoho uriteze n'izinye kwinyenye kwizogurwa cyane afanye ndabyitetse kwanza iyi nyi bari bashatse kuyingurira ntaranayigira mu Rwanda bari bashatse kugura muganda avuga ati partout dogata ya reka mbande ishiri wanje basituzokana kuzindi yes kumbere ni fani nawe nyene biboneka yuko aracafise umuntu uvuga rwamwete ukwigwanira ko kwanza banze yishikana ku rwagwe gwiza umwanya wo kudandaza amafilme naho nyene bizoza ukibuke wamaze kwishikana aho ushaka gushika ndagushimira cyane fani nanje ndabashimiye cyane utwibutsa YouTube channel ukuntu yitwa fani YouTube yanje ni Fanny Ravine official na Facebook ni Fanny Ravine Instagram ni Fanny Ravine ndagushimiye cyane Yves murakoze cyane ego utwibutsa YouTube channel ukuntu yitwa mwe na Facebook na Instagram bikoresha ni kuri Shifu Yves YouTube ni Shifu Yves Instagram ni Shifu Yves ariko Facebook ni Shifu Yves ntirenganya ni Shifu Yves ntirenganya kuri Facebook Shifu Yves novuga kuri Instagram Shifu Yves kuri YouTube channel gena musange Fanny Lavine nawe nyene kuri YouTube channel yugire subscribe like comment na share kugira ngo ibikorwa byabo bashe kurabwa na benshi kuvuga na part 2 ya urugendo no nyene bayikurikirane ku bwinshi byo none yego yes tuzosubirana nawe gutaha uri kumwe na Beni kuri micro bya kamera sike professional ko kana neza cyane nibagira subscribe tubwire bye bye